Poteza kweli. Vuga. Vuga kweli. Leilla, Camamare ni mayibo. You know what yara mayibo kaja. Kirwa kumutwe zimenga ni wabo. Poteza kweli. Niache tena yangu. Leilla. STV, every story matters. Yes, resta kana abantu bakundi ba STV nkabanize ko meze neza bivanye naho muherereye nje ni bondi good dashima vraiment kagwara gusa gato mugani sawa nkuko mubibona ndi kumwe n'aba beautiful babiri ngaha ngira ngo muramuzi ni Leilla undi bon madame Mazere mwitwa gute Nitwa Princia akadina keza nuko nawe uri nimwita bon je aje ku kazi bambwira ngo twate kamera ngo barafise requête ngo bashaka gushikiriza abakunzi ba ACTV bashaka ngo baje kurondera ngo twebwe none je nace nata kamera ndafata na microphone numve ivyo Leilla none rero ngo ndakubaza amakuru ya Camamare Eka yo musazi yaro muhimbi bigeze hewe na yanarahevye ajya uma wishinga mayibo uchuba mayibo nawe Camamare ni mayibo you know what yara mayibo kaja kirwa kumutwe zimenga ni wabo kirigwahe ba nawo nihe nakabare kamwe kari yajya kuri Gardinoro nyene niho kirigwa gatsinda inzoga umuntu acho mbona wapi yo ni hatari okay Leilla ma ikintu kinzanye byo sikindi aragakobwa kamwe kashasha ko nganye nigasikiga korera iwanyu agakobwa n'umukobwa icana nagakobwa numva umukobwa yego ibiki koko mutwendega mademoiselle Yatari kunina bivuze ngo gakobwa juste sindatahora umva uyu turakorana mu bisanzwe uzigahugora ukoriki turangana merci beaucoup oya ni bon umva jo ndadandaza impuzu ibirato ibiki aho kadada karaje mu iduka iwanje kabona akadada kahe uvuga nkadada kora ahantu kagideni rigasubiza baranga nk'umwavu abantu nk'umwavu bibereye aho uri kuratukana rero none ngo mbuza no gukubitira naho uri nganga gukubitira kandi ari wanyu habona rero rero gahamagare ko ngaho utamuhamagaye ngaho ndazi ko bintu bitoroha ndamuhamagare ndamuhamagarira iki habaye iki ko ntariko ndagutaha ubu ndakarabe neza uyu nawe uzi bamuzi je abantu bo kuri Facebook ndabamenya mbwi nawe uzi none yambabarira sawa nashakama mu mahera 50,000 muri ubu Burundi bwacu n'amahera menshi cyane amahera nyabaki yagutwaye namuhaye ipantaro n'umupira icyo nico hasi 50,000 mugara shaka kuyanzanira kandi naje n'ubwitonzi sishaka kuvuga nabi ko abantu baramivye mu makamera buryo none niyo mpamvu ciyumbwira nje nagira ngo nibindi ugomba umbwira niyo mpamvu ciyumbwira na kamera na microphone ubu naho umuntu abafunguye acha byerekana no babasanu banyu ba Alvine naho bagiye muri wese ko bavyerekana none nje ndamuhamagare ntazi igihe mwahanye ibyo bintu numva ko noba nitaye mu bintu bitandaba uramuhamagara nawe ugomba unkange hewe muhamagare ivyo byari nk'umuko none nunkore ko urazi ko nje ivyo bintu muhamagare none sindamuhamagara bukebu muhamagare none reka kumfata nkuko none ngende guhamagara umuntu nazi ni wacu ndaba yizi murafizi wanyu nenda bagirene tugakubita gazwa tugere kubitande nanje ngenda guhamagara umuntu hewe muhamagare none nje mamagara umuntu nazi aho mwahuye nivyo mwahanye ninge shiba tugakubita kaca twigiye mwamvu mwaje muri babiri teka nje ndamuhamagara ira wakira hewe urimenya naho woba wa muri antiquité navyo nshaka kumenya naye kuje nakanyaro wewe hewe akanyaro kumera yanje amahera nyabaki amahera atoye umukobwa impunzu none mwe igihe mwabimuha twe niho twari turi kugwa mbunzanire ko amanya kwanza ndeka wana nje nusubiye kandi ko ukujahe ndagudera ndagukubita murako niyemera ngorako ndeka man ndegera izo blague uri kwine to gushobora abantu babiri ndegera izo blague nga uri wiyemera aho wigira umusazi ushobora abantu babiri wewe aho wigira umusazi chama bangi we ududukira ku rumogi amango ndani rumogi teka poteza kweli vuga kweli Leilla nunzanire ko uburofa ndamuhamagara nyarutse ndamuhamagara nshatse nawe uri mama wa Audrey yongera kaje kanambroka kaje gakoshora kaje kanambroka none ivyo bintu uri kuravuga we n'ibintu nyabaki kumengo wabaye umusazi mbe waje wanyura wewe
Sika ni mirurayizi wewe. Sika timirurayizi wewe ku bintu by'ibya. tuzutera induru nk'iyo saha ni wanyu wewe. Ni si wacu. Mu mwanya ngo ndinga ni wacu afite amahera. Ndetse umuntu afite imitaye yanje ngaha. Sinzi ko kura bitahura. Nane ndanse kumuhamagara nawe ucungiri. Yo kwanga wewe. Yinjira he. Yinjira ni haba. None yinjira ngaha ni haba. Tekana yinjira kugiri. Kasunura. Pesa tugakora None ayo mahera igihe mwayahanye twe twiho twari turi. tugakora ikaka gakoshora. Twari kweli. Nimba uje utuka Tuingia tupishi. kuingia kufanya nini haiko. Kwa pole wako kama uko na simu kama napo una simu tumetuze vocha tumpigie. Mana we. Natari. Kumega umiwe. Washi Umiwe nyene. umiwe ni iki? Dumiwe. Unazira ubusa cyutazi rero wiki. Na noza nk'umwana yarezwe nje ndiko ndakuraba. Uwarezwe wowe usa n'uwarezwe wewe. Ego uri umusazi usa n'uwarezwe wewe. Hengene gas. Usindana abakobwa rero atacyo bakora baziduka ku make up yite make up mu gitondo. Tumika pambana tumikira mikono yako abara kwipodora ngo ama selfie gusa kora udakora nayo. Uri kuranuka we nakugiziga. Gikuko umuntu ari ngaho Sindamuhamagara ego bien sûr ari ngaha none utambwiye bukebu kugira ngo ndamuhamagara. Muhamagare hama ibintu biye tugenda. None kuje umenga washushe ndamuhamagaye ugira ngo wo mugirike. Ugambe kuyicyamamara byo. Ugira ngo wo mugirike. Ivyo byacamamare nivyo navyo nshaka kumenya. Ko wigira waje washushe ndamuhamagaye wogirike. Basi. Sibuwerewere gusa ngo sinoshobora n'umuntu atacho yimari. Inda tacho yimariye nje bonatungana nawe nje bona nja kutwara nabana imbere y'imiryango y'abandi. Aya masaha mugari. Hewe ngiye kwishuza sije gushona ngiye kwishuza sinzi ko kure bitahura ngiye kwishuza. Okay? Kwishuza turavyemeye ibintu byo kwatsara amakamera no gufata microphone wabikuye. Kuba abantu bose bamenye ko ahantu umukore bafata amadeni. We na deni ufata. Hera hasi ndabe. Ndakurabe mubiki ngenasi. Nsutse hama uvuge. Mwanamke muzima arashidia tensile. None ni vyiwawe ni vyako. Nabana. Sawa. Sirizeho. Rap. Ni sawa navyemeye. Nje nakubadije n'ubu. Nangorane no si wanje. Nangorane nje navyemeye. Oh yarindira nibitugani we. Nani biki? Uranzi wewe. Uranyasira wewe. Ezinyo emishari. Uranyasira. Unagwa kwasha kuraki. Reka kunukare sija gushwana nawe. Nayo nkeneye na urayakeneye. Njereka mamagare uwo uje kurondera. Navyo nshaka kumana hiyo. Sara njo kuyapa. Ingo kwanza Sara ndagukeneye. Yari ngaha nyene. Ingo Sara ndagusavye. Ndagusavye uze. Nguyu ngaha. Ipambane oya mureke kwanza. Sawa. Mujye nike akorwa ngo ni sawa. Habaye iki? Habaye iki? Igira shaka itangara. Numukoreko ndagutabira wewe. Ndagutabira. Numukore aritangaza nyene nayo abasazi nkamwe mwe muraza mugashindura kukazi. Mwese ngo uyu muhamagare umva mukoreko na gato imbano ndakubita mu matwi. Toka hapo nibitugani wewe. Pesa zangu mimi na wewe sikugani. Au nijui mie? Jewe na wewe duhana mahera. Gari. Ni kumbe ni munazi nanyi. Kwine uyu mutu simujubi ndamubona gusa mu interview wamukoresha kiyagena bacamamare. Nunzi. Ndaba neza. Je nitwande nyambuje kunyishuza nitwande. Uyumve nawe kurabiha. None ifoto abantu kuronka amafoto sibisanzwe ureke kunungira urutoke. Nami ni mko mkazi yangu. Nami niko mkazi yangu. Sinje wabyefate miko. Nawo siningili sivo. Nakomerera nabi. Neza cyane. Nacho. Nakubye nguyu mukoreka. Ndamufitiye amahera nitwande je ko ndagufitiye. Aju ataji narako mani. Umusazi. Nuri umusazi yitwande. Nitwande? Aha nitwaje mu mazina twaje kwishuzana. Kwishuziki. Bari muyiba misi na denirake. Okay je ndumusazi basi. Baramenyera ko ndumusazi abantu. Je nitwande ko ndabafitiye amahera. Ntaryonzi. None tajyo. Reka ndakubwira. Ari umuntu wohidene utaha. Basi yumvirize twa yafashe seka. Leila sishaka kuvugana nawe fata inzira yakuzanye ugenda. Tuziya wende ukoma. Leo. Leo nicari. Wicare. Aha ni wanyu. Bazango mutamamara nje kwishuza nico umbwira ngo natse kamera. Bibaza ngo utamamara ndava muri no nzu yanyu. Ndijo utenda pusha pigwa makofi. Kiti kimwe hapa ni kwenu we. Urakubitwa. Murako. Nyenje kwishuza. Murako. Nyenje gakwishuza. Nyenje kwishuza nde. Misi na jabe just me kuveje.
nitwa nde no nivyo ndazi nuzi nidinagiwe ujenga ugutamye kudende ufitiye amahera uramubaza witwa nde adresse ubaye nyereka nimero yanje nyambaye yaje yashushe waduze nakubwiye nguyu namba yangu tuone okay subiri ndayidi ne turabe ko ariyo hari umuntu woyide nutazidinagiwe wewe genda kwanza wewe nimero yanje ninabona nimero yanje ndakubwiye ati genda Leila genda we adegage genda nibitugana nasuri kumaramaza ni uri kuri maramaza na soni ahari babahemba hamukorera birakuraba birakusu genane bicabiza mu kazi none birakuraba wewe uko uranyinjira mu kazi ntushavutse asiningira mu kazi kandi aho wigira umugenzi tumengana namwe gukora wewe kudukwishuriza ku kazi akambwira natse kamera putain de merde maza en plus ufitiye maramaza ufitiye amahera je sindagufitiye amahera ahubwo barakwivye kwine ndamufitiye amahera bakundi bati pardon bakundi ba STV umuntu ufitiye amahera yoreka kumenya Leila wende kwanza gendana n'ingoga genda ubunyene nkivuga hana jina hajubi sasa niko na deni la mademoiselle ndagusavye gasha nimba mushaka amahoro ni mugende queen numamagare kandi mini ko musadia batenda kwereka niache tela yangu mani Leila urashobora ukagenda birakunda kugenda wewe ndamahera ndamufitiye deja ndamufitiye amahera bari kumenya izina gendana n'ingoga ukuri kanaje nagakamye wenyene wenyene putain de merde genda wewe nimugenda mwemera yene muramuzi no genda ndagusavye mwende ukubitande wewe genda iwanyuma nimuzomereka gushira induru ngaho genda iwanyu ni nabanga bafitiye amahera mudoza muzi adresse yanje ni izina jo muira adresse ni izina ukubitande tanziki gendana n'ingoga nimugende ukubitande mugendana n'ingoga aleyo nimwumva mwebwe utandi jewe none nakuzi wewe nina takuzi wewe queen sisa kuvugana na wewe genda utoze ngaha gusa kuko utoze cyo kurisha ubwenge bwawe ndakubwiye ati genda ndakubwiye ati genda niwumva barasuka kwa amazi musoke mugende ni mugende wanyu niyo tugani mugende Nara merenda bafitiye deja nakubariye n'izina ntunza merenda gufitiye ugiye kuravuga ayo mazi uzari baragiye nero ubwo barasuka konye nako mwaje gushira induru ku kazi duko rero bamutera ubwo aranzi queen ari umuka mugende Leila ndabakubita tutaziranye rero ni musoke ni mugende nibitugani nawe umbwira iki wewe umbwira iki ngo ngugomba kubitiki mvangira ngaho n'imikango y'uburofa nimugende kulipa nini utanzi umuntu mutamuzi n'izina nuze kumukora nakubwiye sizo wambaye zikura hewe genda ale genda ndagusaba atani bongo wowe udanda izo avuwe anipe wewe kugira menye kudandaza impuzu ahariho hose ona u nasi banga nakubwiye n'umukore tugende bireke basi mugende ati wanyu amazini bafise mu ntoki amazini hako mwicara n'umuntu tumasubire kwa muhebera ana franga ya murikinda nizi wawe Leila ndeka genda nizi wawe nakubwiye gute wende uko nizi wawe genda vuwa yavuriki mureke soho kugende hewe darujia ugaruka hehe niberengaha ugaruka hehe nzogaruka no bivuga ndaba ugaruka hehe nzogaruka apa genda reka kuduteza induru genda singiye nzogaruka nimba wiyemera uzoze na polisi cyambukiye ugarutse yo
ndakubwira ati genda genda ni vitu gani ego ni siendi unaenda nzogaruka ugaruka hani wani nzogaruka sigiye kunyamikira amenyo ja hiyo genda nugose no kugaruka ngaha numukoreko ugende simwe maje gutari reka ni soni kumva ati mukubiti genda genda wagomugira iki mabuja lezo nyavidero sheshe ngaha uzonyitimbwa Ravidora sherse. Jewe nawe deje watinye no kuvuga. Leila genda mademoiselle ndagusavye ugenda nibitu gani we wende ndakwere ndagukubita Leila ndagukubita uja genda hiyo wa yo STV Every Story Matters.